Ijoro n'umurango, you live in my mind. Cause you know you are fine. And I love you, mama. I ain't singing. Elena. Yo, Elena. Elena. Yo, Elena. Yo, what's good, my people? I'm Betty Music. This is my new song, Elena. Go and watch it on YouTube, on my account, my YouTube channel, Betty Music 98. Change Betty Music 98 ku batumva icyongereza. Please so. Elena, yo, Elena. Zakari ya strategy nyine bandanye ya Elena. Ya Amazina ariko sanctus tufa kutamenyerana. Singo umuntu amenyera. Elena, yo, Elena. Ndazakira neza. Kuko bicaboneka ko zabashikiriye kandi batira attention kuri ako strategy kanje, ariko nibaza ko Indirimbo nkikugira bavuge ngo ndirimba amazina gusa, so I think ni strategy gusa. Elena, yo, Elena. Nibaza ko ari byo byiza kuko uravye Tonight, my last song, yasohokanye amasanamu kandi n'indirimbo novuga ko yamenyekanishije hanze gusumba cyane, kuko n'amateleviziyo ndibaza urukurikirana account ya Instagram yanje, East African TV, Trace, Wasafi, everywhere bashaka go play indirimbo ari audio. So niya strategy nyene yo kuvuga yo ku how to say yo kwambuka imbibe. So isong yego turashamo amalange n'ibiki, ariko it's better kwizana na video kugira shobore kuja kure abantu bakubone demo. Elena, yo, Elena. Jena management fisi ariko ndafise mu manager mfasha dukorana na team, bijya bikorwa byose behind hari team n'umuntu amfasha kenshi misi yose, ariwe yakoze n'ijya video NSGG, so shout out to him na team yanje yose. Yeah. Elena, yo, Elena. First of all, Melana niho nari ngitangura ibintu byinshi ntari bwamenye, so kandi yo ni audio, Tonight nayo ni audio video, so nibaza ko Tonight yampaye kumenyana n'abantu ntari nzi ko nomenyanye nabo, bivanye na qualité ya video na video en soi na la chanson kuntu imeze, so nibaza ko experience ariko n'ibindi byinshi bibi canke byiza ntafuze ngenda ndahura nabyo, ariko ni experience wavuga. Elena, yo, Elena. First of all, I think kuva niyumvira gutangura kwinjira mu muziki 2013 niyo yari inyota yanje, like kuririmba indirimbo umuntu wese ashobora akumbamwo ikintu. So ndiga exactement, nagenda ndumvira indirimbo cyane cyane za Whiskey, Justin Bieber, ntama muri ayo matype yose ndakuramo how to say style yanje, sinzi ko maze kubyumva, like my style, my own style. Yeah. Elena, yo, Elena. Till now ndacyayironka ariko bayivuga kuri Melana gusa, so I think I was about to prove them ko bari wrong, like uko warumvise ko Angelina bidasa, like en fait nuko nyene bari bamenyere peut-être that sound ya Melana gamu type ariwe, ariko mukuri like nari SP gato ku ndirimbo yiwe kugira ndo nkemerana. Yeah. Elena, yo, Elena. I think I have a collaboration from here. I think what we wanna imwe muno mwaka. I have two collaboration from here, and ibindi bikurikiye bazoyime. I don't like to say my project ariko
I like surprise more kuko muvyo biba biryoshe umuntu abona ikintu like kuri uwo mwanya nyene kubera urumva ngiye kuvuga like nakoranye na naka wo hanze na naka ari usanga biciye biteba avuga nk'ubu hariho covid honi c'est très grave ari ibintu byinshi twicira ariko I have two collaboration out here. I think mizosohoka this year and then the second next year. Yeah, for sure. Nkuko nawe nabivuze umwe wese afise contribution here na part playing on this game kuko muziki ni ikintu kiriho no munsi tu chante ariko uraraba exactly which legacy usigiye abandi kuko nejo bundi kuko nta muntu aba on top mu myaka yose. It's impossible. Aya abantu tuzi no munsi tukizi ariko batari on top kubera bishoboka imyaka yose bishoboka ariko legacy wasize nisigarira kuvugira. So I'm about to create a legacy, a good legacy. Nudoza after azobone ko hari umuntu yaciye afise ikintu yaterereye cyane kwambukisha umuziki wacu imbibe naho bitakundira kuri jewe ariko aho nzoba ngejeje abandi bahatangure babandanya. Think tuvuze subject iri courant n'urukundo kuba ririmbye presque bose kwisi ndibaza uretse n'abayimba rap ari gihe baba so nibaza ko urukundo utoririmbira umuhungu so that's why Elena Elena yeah, first of all manze ndabashimira aba fans because bigera bana nanje rero nkuko nawe ndabikora misi yose ndabimereye kutabamara amazi kubakorera ibintu byiza nitonze abakazi keza katabamara amazi kubaserukira banyizeye mu mahanga nkabaserukira banyizeye bigenze neza covid katwemerera kubera covid iri kwiratwetufa so ariko bizogenda neza I hope and then ibikorwa ni byinshi. Keep watching Elena on YouTube iriko imazindwi so that's how collaboration barazimbagije cyane and then collaboration ziraje n'izindi mo ni kuri plan gusa. Yeah man. Ijoro n'umurango you live in my mind cause you know you are fine and I love you mama I ain't singing Elena oh Elena Elena oh Elena. Yo, what's good fam? Keep watching Elena on YouTube, link on my bio. Follow my Instagram page BettyMusic98, Facebook BettyMusic98. I love you more. Please up.